Turonge kwa ikaze nshuti namwe bagenzi mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vy'imbonesha kuri JCTV. Turi kuwa 16 Ruhuhuma umwaka wa 2022, akaba ari wa mwanya tubashitsako amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Amakuru y'ikirundi y'uno munsi mugira mu yashikirizwe na Nonzume Godefroid, naye uri karatuma amajwi n'amasanamu bibashikira neza, akaba ari Ponsier Sibomana. Turabahaye ikaze. Amakuru y'uno munsi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abenegihugu begeranirijwe muri site sobel basaba leta kubandanya umugambi wo kubimura muri ico kibanza. Murabikurikirana muri ano makuru. Abenegihugu bafise amatongo ahahoze hari itongo ry'abapfuye ry'Inyabaranda, aho ni muri zone Kanyosha, baridoga ko banyazwe amatongo angana na hegitare 12. Nibi nyene murabikurikirana muri ano makuru. Tubafitiye n'ayandi mu mwanya inkuru imwe ukwayo. Abenegihugu begeranirijwe muri site sobel basaba leta kubimura muri ico kibanza. Ni mu gihe bavuga ko aha basanzwe babaye ataburonderero bashobora kuharonderera bivanye n'uburyo babayemwo. Ni inkuru dushikirizwa na Ponsier Sibomana. Abenegihugu begeranirijwe muri site sobel iri muri zone Maramvya, komine Mutimbuzi, intara ya Bujumbura, basaba leta kubandanya umugambi wo kubaronderera aho babimurira. Aho ni mu gihe aho basanzwe begeranirijwe atabushobozi bwo kurondera baheza ngo baharonkere. Ciza Emmanuel arongoye site sobel aratubwira uko ibintu vyifashe. Mukina cyo nosaba leta nuko ishoye kubandanya uwo mugambi kugira ngo ishoye gusubiza abenegihugu mu zabo n'inyarirya babikeneye cyane, bifuza gusubira mu zabo, abatabishaka naho gusubira mu zabo bakifuza yuko kwimurwa ahandi hantu kugira ngo babandanye ubuzima. Babandanya basaba leta biciye mu bushikiranganje bw'indero kubarabira igituma baguma basabwa amafaranga y'ishure mu gihe bibereye muri ubwo buzima bubi. Cyenda bita guhohoterwa kuko mu gihe yo kwiga ariko asabwa amafaranga 2005 cyangwa ugasanga amwatsi 1000 ngo y'umukutsa kivi. Rero aya mafaranga biciye biterwa n'ubuzima busanzwe turi muri site bica bidutera ikibazo. Namwe cyo gusanga umunyeshuri amazi iminsi 3 mu kurindira yuko umuvyi ashobore kuronka amafaranga kugira ngo ayamurire n'asubire ku ishuri. Bica bitera ikibazo aho twasaba ababijejwe basanzwe bari mu bushikiranganje bw'indero yuko boza baradufasha ibyo bibazo by'ayo mafaranga abanyeshuri batozwa, bakaraba ico baba bariko yatorezwa kugira ngo by'ukuri umunyeshure yiyungura ubumenyi, kuko nk'umunyeshure w'icambere na mbere ushoboye kuronka ubumenyi ukwiye mu gihe uguma mwibarabara misi yose ushoboye gukunda. Rero twasaba yuko abijejwe yuko bakurikirana cyane hari ishure bitwa kuri barrage n'ishure ryitwa hariya muri Mafubo hariya ruguru, kuko niyo mashuri yashoboye kwakira abana baje bava muri site. Rero muri ico gihe agiriyo iyo ngorane yo kuguma bakwamahera ku mwanya haguma bari mu barabara. Rero ico gihe nayo kitagitera intambamye. Baramenyesha kandi ko ikibazo cy'amazi kibagora mu gihe basanzwe bafise imirima bahawe na nyine icubahiro umukuru w'igihugu, baheza ntibaronke amazi yo kuyivomera. Aha ubona ngaho hiyo hariho ahantu hanini twarimyemwo imboga zigizwe n'umurengarenga n'amashu. Rero muri ico gihe nivyo bintu dushoboye gukurikirana byonyene, kandi murazi neza yuko muri iki gihe cyane imvura igwa aho yishakiye. Rero turafise n'ikintu gikunda kubangamira abenegihugu c'amazi. Amazi ngo tuvomere ivyo bitegwa kugira ngo bigire amagara meza. Mukamenya ko site sobel yegeranirijwemo abantu batwawe n'amazi mu Gatumba hafi imyaka 2 irarangiye. Abenegihugu bafise amatongo ahahoze hari itongo ry'abapfuye ry'Inyabaranda muri zone Kanyosha baridogera akagwi k'abantu 11 babanyaze amatongo angana na hegitare 12. Ico ni kimwe mu bibazo vyashikirijwe
umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana aho yariko yumviriza ibibazo by'abenegihugu mu Kanyosha. N'ubundi subira mukurikirane Ponsier Sibomana. Abenegihugu bafise amatongo ahahoze itongo ry'abapfuye y'Inyabaranda aho ni muri zone Kanyosha ntara ya Bujumbura baridoga ko banyazwe itongo lingana n'amahitari 12 nkuko bishikirizwa na Salvatore Sinomenya waserukiye bene ayo matongo. Amenyesha ko banyazwe amatongo n'akagwi k'abantu 11 gusa babicishije mu mayeri yo gushingishira hamwe rikorera aho hantu, ariko ngo mu vy'ukuri iryo shira hamwe rikaba ritabaho mbere rikaba ritemewe n'imbere y'amategeko. Ngubu rero aho hantu hakaba hariko haduzwa amazu y'abandi bantu batazi iyo baje bava, ikibazo cyabo kikaba cyatuwe ubutungane ariko ngo nta kiravamwo. Ni mu mutege yombi kiboheye abantu benshi babohewe amaboko umugongo n'akagwi k'abantu batarenga 11. Akagwi kihaye kwiba ayo matongo abenegihugu beneyo. Nk'uko mubizi nyakubahwa, harabayeho aho igihugu cyibira gushaho akagwi k'Inyabaranda, ibyo birahava akagwi baravugaho kuvaho. Umushikiranganji w'ingoro hagati mu gihugu mu 2016 za leta 2026 arasohora ingingo y'umushikiranganji iporta des habitations dispersées de Rwanda. Inyuma yaho n'imbere y'uko ibyo biba abenegihugu bene ayo matongo twarituye sentare imanza za leta tubura na leta kugira ngo bikunde duhe imizibukiro canke dusubiza amatongo yacu kugira turakoreremo icyo twoyakoresha. Urubanza rero rwarukirandanya guca naho umushikiranganji yafatiye ingingo y'uko akagwi k'Inyabaranda kavuzwe. Urubanza rwarukirandanya, urubanza rwagiye gusozerwa mu 2017 mu kwezi kwa kabiri. Aho naho ni uko nyiri icubahiro umukuru w'igihugu yari yafashe ingingo ari muri centre Swedwa itariki 17 z'ukwezi kwa mbere y'uko amatongo yahoze kuri Kanyarwanda ayashikije bene gihugu bene mu nama ya organisation y'abenegihugu akomine mu aho hiyo muri centre Swedwa. Inyuma yaho ubanza ku muza wa politiki uretse barahejejwe gufutisha ubanza bafutwa sentare imanza za leta administrative irarukura mu ntonde imanza ziburanishwa n'iyo sentare. Imbere yaho uwo mubiri navuze wa ako kagwi kabwizwa n'abantu 11 bari bamaze gufatira ingingo bataramenya ikizova mu banzi swati tuzohabisha kababaro cyangwa tuzosuzuma amatongo yacu. Muri iyo remenyo bagize rubenitwa ngo bashizishira hamwe bavuze ngo ibitongo mubarigeze rimwe mu burimi bwari bukiboneka mu mwene gihugu wese mu byabilisation bazoronka itongo ringana n'ubundi bo bashakategera ngo azoronka 5 ya bisi. Ibyo nibyo bakoze Robertoa z'ukwezi kw'icumi 2016. Bukeye mu gitondo bwaho barandikiye deje urbanisme ngo yadoptere le plan d'organisation. Le 25 basera une convention avec Ogem, entreprise qui a réalisé au site. Muri iyo convention ibirimo yaciye imbere ya Musande de l'époque wakomeye muha hanyuma yitwara n'imbere y'umunoteri le même jour le 25. Muri iyo convention icyo gihe yatakomeye kabaraniye muri icyo gihe muri iyo convention iravuga neza ko umwenegihugu nyiritongo aronka 53% eko kwa jenga kwa 47% ni muri convention basirani. Oro kero ventua muri ya bintu ngo beremenanya bari bavuze mu mwe y'uwese zonga bazokora senya niyo bateguye barasubashishira hamwe hakurikira muri convention n'uwa bavuze ibishane kiri bavunitse le 23. Ikindi rero bridge iyo association c'est une association fictive nibaho icyo ndabivuze ko cy'ibyemezo twaragiye muri peji mu jabe cyera cyari igeze muri parti de la République bonyene abaserukira ikamwe bakuru iyo shirahamwe yo kusera association bayemereye ko atasati bafise batahenge madonde tire bafise patagema bafise no mu bushiranganje twaragiye kubaza ibyo gazo ishirahamwe tabaho
rikiha kwiba amatongo ya 12 hectares amatongo kuroma avara de centaine de milliards turafise impapuro zigerekana n'umwidondo nyine bagabuye amatongo yaha abana bari abakingira kuko niho nagombeje ayo matongo yacu amwe arikamo bakwamo izirimo ayandi ntarubakamo ayandi bariko barubaka dushaka mwanze mufata ingingo gufata kibanza kugira ngo ibi turiko turavuga namwe mubone ko ari ukuri kugira ngo tugarure bite bigishoboka kuko ejo baritwaza ko batijoro n'umurango ubakijoro n'umurango n'abakijana ntari wanje ubakijoro n'umurango sentare zarahagaritswe wowe yarahagaritse umushikiranganji w'ubutungane aheruka nko guhagarika ariko ntiwumva twe twari imbere nyakubahwa songora dushaka mudufashe mufate ingingo mufate kibanza kugira ngo ibikurikira muheze muzofate ingingo burundu mwabonye kuri ndabakozi. Mwomenya ko inyuma yo kumva ico kibazo umukuru w'igisagara ca Bujumbura Hatungimana akaba yaciye asaba ko kuva uwo munsi nyene ibikorwa byose bijanye no kubaka bihagarikwa maze iyo dossier igashikirizwa umushikiranganji mu vyajejwe harimo amatongo nayo ipozisiyo y'abapolisi ikahashirwa kugira ngo bacunge umutekano w'itwo bibanza. Tagomba ukabeho ibyo bikorwa birakorwa ijoro, abantu bubaka ijoro, utari gisuma ushobora kubaka ijoro. Tagomba guhamagara igipolisi mu gisagara ca Bujumbura na cyane cyane ubitwara abanze aho hantu ahagarike ibikorwa byose biriko birahakorerwa. Bibaye ngombwa nahashire position renforcée. Rero icyo kibazo baragituye ubutungane kugira ngo mutashitse reka rero ko bagiye guhagarika ibikorwa biri birahakorerwa reka tugende tuvugane n'umushikiranganji ajejwe amatongo. Rero tuzobaza ido wewe kuko nyina amatongo arayazi azotubwira neza na neza icyo kibazo aho gihagaze naho wenyine atake aserukira leta nkozi leta njyeyi. Hanyuma twebwe rero icyo azoduhanura muzoheza muze mutubaze ati havuye mwiki. Ariko ndabasabe ubufasoni abariko barubaka aho hantu na cyane cyane kwa kijoro ahagarike kugira ngo ubwo rubanza bwo guhananiranye hariya tubanze tubaze nyene amatongo ndetse n'ukira umukuru w'igihugu muri domene y'amatongo. Hanyuma we azotubwira ati iyi domene ni Abenegihugu kandi Abenegihugu tuvyumve. Avuze ati iyi domene ni ya leta navyo nyene tuvyumve. Ari ya leta azotubwira ati bwoko bw'iki, ari ya Abenegihugu bwoko bw'iki. Ibyo rero tuzobibamenyesha bizaba byavuyemo. Icyo kibazo rero mutekane mukirindire mutekanye hanyuma tuzoza kukibaza. Hanyuma Abenegihugu arakoze cyane rwose kubyo yavuze byose. Nta muntu w'ubutunganiza kubaza bari ngaha ndababona nta n'uwo jengiye tuduha umushikiranganji niwe rero azoduha umuco. Arakoze. Ikibazo c'isukari ngo cabaye akayobera abahinga muri quartier Nyakabiga. Ico ni kimwe mu bibazo Abenegihugu bo mu turere
twa Bwiza, Buyenzi na Nyakabiga bashikirije umukuru w'igisagara ca Bujumbura mu bakurikirane. Isukari ngaha mu Nyakabiga sinzi bari mu Nyakabiga honyine gusa byabaye akananira abahinga mu gisagara cyose. Nukuri nakuba mukuru w'igisagara abantu baragenda bakabaha isukari, washika waza kwirotine kuja kugura isukari akaguha inusu n'irobo, akongera akakubwira ko uteza kugura imikate n'ibindi bintu ngo atari uko ushobora kugura isukari. Twashakanya kubaha muturabire ico kibazo kugira amahoro. Kubwo umukuru w'igisagara ca Bujumbura akaba yasavye ko abajejwe intwaro n'abenegihugu kuja mu byambo kugira ngo bamenye iyo sukari ija. Icyo kibazo cy'isukari twese turibaza iyi sukari ija. Isukari tubagije sosumo, isukari turitanga ukuri kwayo. None isukari ikamaganira hehe? Aho rero abajeje intwaro bafatanyije n'abajeje umutekano jya mu byambu turondere iyi sukari ikamaganira. Aho usanga bya binyobwa bitemewe n'amategeko bafise stoke cy'umuzimu sinzi, none stoke tutabona izihe. Rero umwe wese aherereye tuje mu byambu turondere iyi sukari iri. Ibyo rero bavuga bati kugira ngo naguhe nusu kilo irobo cyangwa kilo cy'isukari ubanza kugura ibi na biriya. Iyo kondisiyo bimvira ko atanamo byanditswe. Isukari bayitanga ku bakanya bose, mugabo ntagire umuntu azoba mu kanyosha mugihe isukari ku kazi. Murumva azabaje kutuvogera ngaha. Nicyo gituma rero abasitanteri bagize igisagara ca Bujumbura bategerezwa kubanza bagira recensement y'abantu baronka isukari bayikuye muri sosumo. Nimba abo badepositaire batemewe tutabazi, tuzoca tubwira sosumo hagarika tubanze twitunganye, abadepositaire bacu agreye tuzi abaribo tubaha kugira ngo muzoze muratanga muzoze muraha isukari kugira ngo abenegihugu bayibone. Nivyo bivyerekeye isukari. Urumva ko umwe wese aherereye naje mu byambu tumenye effectivement isukari iri kwiraja, ariko ntitwasanga iruza ahantu umuntu azoba kubitisa kabisa. Tuzobe tuyikora yose hanyuma tuce tuyitanga kuri igiciro kizwi, hanyuma tumuce ihadabu rimwe nawe nyine azobwira ati sinzosubira. Nino kuri no nkuru turangirije ko amakuru twari twarabateguriye kuri uno munsi, tubamenyesha ko JCTV ibandanya ibaha ibiganiro ibicishije ku mbuga ngurukana bumenyi nka Facebook, YouTube, Twitter na Instagram. Wandika akajambo JCTV na ubutaha.